DJ B bite DJ B kwayo ya witeguye gute kwa Kijanya turakubona mu ma promo bizo bimeze neza cyane turabiteguriye cyane ego none ibi vyuma byose ni wowe wenyene gusa byose ni jeje nyene ya kugira uryohera abantu bo kwa Kijanya nta uzokwidoga kabisa yego muravyumvise nguyu DJ B namaze imisi ndamurondera kugira ndabe ivyuma vyiwe kugira ndabe ko atazobazanira idonongo none namwe muravyiboneye ni mwirabire kabisa basha mujije kwa DJ B aba DJ mwese ntagira ico mubivugako ibizokoro. Bon ben, nous sommes exactement à l'endroit où va se dérouler le grand concert live. Ça sera le 3 août 2024. Concert live, il y a Yoya Jamal, mais aussi avec Thierry Kijanya. Nous serons avec Sosten. Ah oui, un truc à ne pas rater. Ça sera samedi 3 août 2024. Nous sommes à l'endroit où va se dérouler le grand spectacle. Ici, ça sera le bar à Nibar Mokomuiwona. À l'extérieur, il y aura un espace pour les fumeurs, mais aussi pour le barbecue. Nous vraiment karibu cyane. Les tickets sont toujours en ligne avec Eventbrite. Une salle qui peut contenir exactement 250 personnes à 300 personnes. À ne surtout pas rater. Nous sommes prêts de notre côté. Les stars vont arriver vendredi à l'aéroport de Edmonton. Karibu cyane tuze turyoherwane n'abandi barundi n'inshuti zacu zivuye ahantu hatandukanye.